Loué soit le nom du Seigneur. hahimbazwe izina ry'umwami Le grand privilège kubwo amahirwe akomeye que nous avons d'être ici aujourd'hui. ayo dufise kuba turi hano uyu munsi dukoraniye hamwe La face turi du Dieu vivant, imbere y'Imana nzima dans la pleine conscience tuzi neza qu'il va nous parler. yuko aza kutuvugisha Et plus encore, kandi qu'il accomplira en nous araza gusohoza muri ce qu'il a twebwe dit ibyo yavuze et promis. agasezerana. Si nous croyons Nimba que le twizera Seigneur yuko umwami est présent, ahari nous pouvons nous attendre à tout. turashobora kwitega byose. Partout où il était présent, ahantu hose iwe yabari hari ikintu caba. les aveugles voyaient, Abahumye barabona, abamugaye bagatambuka, abanyamibembe bagahumanuka, abanyabyaha barababarirwa, ceux qui étaient liés ont été ababa baboshwe libérés. barabohoka. Là où Aho le Seigneur ahari est umwami, présent, aho umwami yaje arigaragaza, c'est notre foi ni ukwizera kwacu qui fait bouger le bras de Dieu. niko kunyiganyiza Celui ikiganza qui n'attend c'Imana. rien Umuntu atakintu na ne kimwe doit pas s'étonner yiteze plus tard. ntaba akeneye no gutangara mu nyuma yuko atakintu na kimwe yaronse. Dieu a l'abondance, Imana ifise ibyuzuye kandi iragabura, mais il ne donne qu'aux ariko croyants itanga iha abizera gusa. à demander ce que le croyant a demandé et Aha ibyo uwizera yasabye akabyemera nk'ako ari nk'iby'ukuri mu kwizera. de ces assemblées de fin d'année, ces réunions de fin d'année, Muri aya makoraniro y'iherezo ry'umwaka nous voulons ensemble expérimenter Dieu. turashaka twese hamwe kugirana umwimenyerezo n'Imana, guhura n'Imana. Ntidushaka kumviriza gusa ngo hanyuma ngo tumiragure ubumenyi n'inyigisho. Nous voulons expérimenter Dieu. Turashaka guhura n'Imana umwe wese ku giti ciwe. Dukoraniye hano turi imbere yayo En son nom, mu izina ryayo, nous l'avons kandi dit, comme cela a été nk'uko dit, ibyo byamaze gusomwa turajugumira, turahinda agashitsi imbere la y'ijambo parole ryayo. de notre Dieu Ijambo ry'Imana yacu naryo ni ryera nk'uko Imana nayo ari aussi yera, éternel que Dieu est. kandi nirihoraho nk'uko n'Imana nayo ari ihoraho. Si nous avons le même respect Nimba dufise kwa kubaha nyene pour lui, dufitiye ijambo nk'uko tubimufitiye, ibintu bihambaye bizoba. Dutegerezwa kumva ijambo ryayo nk'aho yonyine ubwayo yari ihagaze imbere yacu, et nous la disait ikaritubwira yonyine ubwayo nk'uko turisoma ubu mu byanditswe byera. dès l'instant Guhera mu mwanya aho iryo sano, iyo migenderanire mu wese ku giti ciwe n'Imana izo imaze kugarukanwaho, ibyo bintu bizoba yuko Imana itugirira ubuntu. pour ma part je voudrais également Ku ruhande rwanje nashaka kwipfuriza bose ikaze je ne pense cyane. pas qu'il y ait quelqu'un Siniyumvira qui yuko ari umuntu anezerwa plus cyane de ce qui konsombya s'est passé ces dernières ku années. bijanye n'ibyabaye mwino myaka ya nyuma, aya mezi ya nyuma, izi ndwi za nyuma, iminsi ya nyuma. Je ne suis pas de ceux qui Sindi rayonnent sur muri bariya baba bakaka mu maso hose, ariko mu bwina bw'umutima wanje mbafise ugushima no gutazira kuri mu gushima. le Seigneur. Ndabizi yuko umwami la fin des temps. yamaze kuvuza iherezo ry'ibihe, si iherezo ry'ibihe gusa, ariko ni n'agace ka nyuma k'igihe cy'ibihe by'iherezo. Je ne sais pas si nous pouvons aborder Sinzi nimba tous les sujets lors de twovuga cette ku mitwe réunion. yose kuri mwanya makoraniro. Ku ruhande rwanje Me ferait du bien je byomerera neza, et je nous crois tous. Si nous pouvions avoir kandi une rencontre nimba twogira uguhura n'Imana yacu mu buryo dushobora kwibagira, kuko birashobora kudushikira, on y pourrait nous arriver. byoshoboka kudushikira yuko byose tutureka mu buryo bwa Bibiliya, tukamenya ibimenyetso by'igihe ingene biriko birasohoza n'icyo bisobanura. Et pourtant,
ariko nubwo bimeze nk'uko de ne pas avoir expérimenté ntitube twarahuye umwe wese mu ruhande rw'iwe ngo abe mu by'Imana yamusezeranije. Muri kino kibanza rendre turashaka l'importance à guha l'expression agaciro du plein évangile. ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza bwuzuye. Ubutumwa bwiza bwuzuye bushiramwo ijambo ry'Imana Nous ryose. voulons être Ubu rero des turashaka gens du kuba plein abantu évangile. b'ubutumwa bwiza bwuzuye. Quand Frère Rousse igihe muri a dit, il y a des Datarusi gens yavuga ngo hariyo abantu qui croient qu'il y a un Dieu. bizere ko ngo hariho Imana. Dans Ibyo la pensée, il y a aussi byaciye des gens naje ndabyibuka. Hariho qui n'abantu veulent avoir et recevoir bashaka kuronka no kwakira byose iby'Imana itanga. Turabizi ko Imana iriho. Maintenant, nous aimerions aussi avoir tout. Ubu rero dushaka kugira byose ibyo Imana ishobora gutanga. Et ça, c'est beaucoup. Kandi rero ibyo byo ni byinshi. Que nous Je partons ndabyemezwa yuko tuza kuva hano bénis. duhezagiwe birengereye, kandi n'ubu naho nashaka Nous nous réjouissons kuvuga yuko turanezerwa de twese l'ouverture des frontières kubona imipaka yarugurutse et des possibilités n'imiryango ikugururwa vu hamwe le jour. n'uburyo bwaje kuboneka. Établi et retire des Umwami rois. arashiraho akanakuraho abami, kandi turabizi yuko na cyane cyane ku iherezo ry'igihe c'iherezo Toutes les choses de la ibintu manière byose dont elles abitwaramwo mu buryo appartiennent au déroulement prophétique. bigenda bija mu buryo bwa gihanuzi bisohotsa mu ndiko y'ubuhanuzi. Reka ubu rero turabe ku ijambo ry'Imana. Passera aussi très vite dans ces Igihe nacyo kirarenga cihuse mwana makoraniro Imana ibishatse turaza kugira demain matin à 10h, demain après tuzogira à 14h, ejo saa yine demain soir à 10h, hamwe no et la no carte ku muhingamo sera inyuma ya saa sita, hanyuma no ku mugoroba tuzogira ugusangira, nouvelle année. hanyuma tuzogumana turi hamwe, tuzogumana hamwe mu ntango y'umwaka mushasha turi mu isengesho. Le psaume Nashaka gusoma Zaburi ya 95 umurongo ugatandatu gushika ku w'icenda. en effet une Amazaburi bénédiction particulière ni umugisha udasanzwe kuri twebwe twese, ils expriment ce avuga que nous voulons dire et ce que ibyo dushaka kuvuga n'ibyo twiyumvamwo. 15 donc 95 Zaburi ya 95 ku murongo wa gatandatu gushika ku w'icenda. venez au verset 6 Mu gatandatu nimuze tumusenge twunamye, dupfukamire uhoraho umuremyi wacu, car il est notre Dieu kuko ari we Mana et yacu, nous sommes le peuple de son natwe pâturage, turi abantu le b'icanya troupeau de sa ciwe, main conduite. turi intama zo mu Oh, si kuboko vous kwiwe. pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, uyu munsi icoma mukumva ijwi ryiwe, Aujourd'hui, ntimukomantaze imitima yanyu. n'endurcissez pas. Uyu munsi icoma mukumva ijwi ryiwe, ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje i Meriba, no kuri wa munsi w'imasa mu bugaragwa, hamwe ba sogokuruza banyu bangerageza bakancanca bakabona igikorwa canje. Bakundwa, ibyanditswe byera biravuga ngo ubu turi abana b'Imana, kandi icyo tuzoba kugera ubu ntikiragaragazwa. Ibyo niko byanditswe neza mu cete c'abikorino yuko ngo uwirukana yiruke neza, atari uko ntazoronka igitsibo. Tufatiye muri Timoteyo wa 2:5, si intango y'ubuzima bwo kwizera, ariko ubushishikara gushika ku iherezo, akaguma ari umwizigirwa gushika ku rupfu, agenda inzira yose ajanye n'umwami ari mu kumvira gushika ku iherezo. Nkene uyo muntu azokwambikwa igitsibo. Nanjye nashaka kuba muri abo batigishije abahamagawe gusa, ariko nigishije abatoranijwe, abo baronse ubuntu bw'Imana kugira ngo bizere, bamukorere, bamukurikire
kandi ivyo n'imitima yabo yose. Je voudrais aussi faire partie de ceux Nanje nashaka kuba muri abo badatangaza ukuri kw'igice gice canke ibintu batigisha ibintu ngo bidasanzwe, ariko nk'uko Pawulo yabivuze, tout le conseil de Dieu. nkigisha umugambi wuzuye w'Imana wose, inama yose y'Imana. Kandi yari abizi yuko Demandez. nta maraso namwe yari kubazwa, nta bugingo na bumwe yari kubazwa buri ku mutima wiwe, kuko we yari yavuze umugambi inama yose y'Imana adashatse kwikaza ku duce tumwe tumwe gusa. Hariyo abizere usanga ibintu bimwe bimwe ari iby'agaciro cyane, abandi ibindi atari uko bimeze. Kuri twebwe uko ariko twabanje, buri jambo ryose riba ari ijambo ry'Imana. Turizera ibyanditswe byose guhera ku gifukisho gushika ku kindi gifukisho. Ndibuka igishinga ntahe c'uriya muntu, uriya muntu yirabura, umwirabure muri Leta Zunze za Amerika yitwa Semu. Ntiyarazi gusoma, ntiyarazi no kwandika, ariko misi yose yatwara Bibiliya yiwe agenda yitwaye. Hanyuma shebuja wiwe aramutwenga, aramubwira ati, Semu, ati ntuzi gusoma, kubera iki mbega misi yose uhora ugenda na Bibiliya yawe? Semu arishura ati, ndizera ibyanditswe imbere. Hanyuma arongera ati, sinizera gusa ibyanditswe muri Bibiliya gusa, ngo ndemera n'ibyanditswe ku gifukisho. Ni kuvuga ngo ibyanditswe byera, ngo ibyanditswe byera. Turashimira cyane Imana yuko yaduhaye ubwo bufatanye bwimbitse bwo guhuza nawe n'ijambo ryayo. Mendatarus yabivuze nk'inshuro 2 cyangwa 3, abivuga mu ncamake, isi n'ijuru bizorangira, ariko ijambo ry'Imana rizogumaho mu bihe byose bidashira. Igihe nashaka kwandika ubwete bwa mbere ruzunguruka, haraheze nk'imyaka 30, ibyo nk'imyaka ubu bikuze imyaka 30, itariki 30 z'ukwa 12, igihe twari benshi dupfukamye, turi nka 12 dupfukamye dusenga umwami tumwizigiza ibizoshika byose. Ariko igihe byari bikwiye kwandika ubwete bwa mbere, ego hari 66, hari ikibazo caje ati, mbega ni uyuhe mutwe ugiye ico gitabo, ni kihe uwuhe mutwe utanga? Hanyuma ivyimviro vy'umutwe vyaje muri jengo ijambo ry'Imana yaraho ibi bidashira. Kandi ndashimira Imana yuko yaduhaye ibyo bintu nk'ama, yaduhaye imitima yacu ibyo bintu ko dufata ijambo ryayo nka nkama, si ukubera ko twari tubikwiye, n'ubuntu bw'umwami wacu. Mu gusoma umurongo wo muri Zaburi 95, nariro nibajije icyo ibyo byotanga nimba umunsi umwe dutegereza kushira mu ngiro, nkuko byanditswe hano, ngo nimuze tumusenge, tumwunamire, twunamye imbere y'Imana ishoboye byose, mu mpwemu yacu y'ubugingo, mu mpwemu yacu no mu mubiri, tugapfukamira uwatugiriye ubuntu imbere y'Imana yera, yatugiriye akagongwe, ikatwemera, ikatwakira, kandi yatugize abahungu n'abakobwa b'Imana. Nibajije icyo ibyo byoba bisa nabyo, gufatwa na mwemu w'Imana twese tukubama, tugapfukama amavi yacu ubwo nyene nk'ikimenyetso cyo gushima, kandi n'ikimenyetso cyo gutinya umwami. Hanyuma tugasenga, tukapfukamika amavi yacu imbere y'Imwami Imana muremyi wacu. Aza umurongo ukurikira impamvu y'ibyo, ngo kuko umurongo w'indwi, kuko ari Imana yacu, si Imana gusa ariko ni Imana yanje, si umucunguzi gusa, ni umucunguzi wanje, ni Imana si Imana yo mugwijiji, ariko ni Imana yacu. Umurongo w'indwi, kuko ari Imana yacu,
natwe turi abantu b'icanya ciwe, que sa main conduit. turi intama zo mu maboko kwiwe, Parfois, Pierre zo mu kuboko kwiwe. avait renié le Seigneur. Inshuro zitatu petero yihakanye umwami, Par trois fois, le Seigneur lui a dit, inshuro zitatu nawe umwami yaramubwiye ngo ragira intama zanje, ragira imyagazi yanje. Turi ngaho pour nourrir le kugira peuple ngo de Dieu avec tugaburire la parole de ihanga ry'Imana hamwe n'ijambo ry'Imana, kuko umuntu ntabeshwaho n'umukate gusa, ariko abeshwaho na buri jambo ryose risohoka mu kanwa k'Imana. Derrière cela, Nyuma y'ivyo toutefois, hariho ukugabishwa. la fin du verset 7. Iherezo ry'umurongo w'indwi. Uyu munsi icoma mukumva ijwi ryiwe. Tubanje gusoma hano muri Zaburi 95, ucutangura kuyumva umeze nk'ubutandukanye. Imana yashishwe n'abantu biwe bwite, abo yari yaracunguwe, arababohora, hanyuma arabasohora. Ariko kubera iki mbega? Niko imitima yabo bazimirira mu mitima yabo, hanyuma ntibigeze bamenya inzira z'Imana. Mbere haranditse hano, ego byanditswe mbere ku murongo w'icumi, agace ka nyuma k'umurongo w'icumi, abo ngo ntibashatse kumenya inzira zanje. Ihanga ry'Imana ryabohowe mu bunyago, ubunyago ryarasohotse, ryarariye manu, riranywa ku gitandara inkingi y'umuriro hejuru yabo. Abantu b'Imana, abantu b'Imana nta kintu na kimwe bashaka kumenya ku nzira z'umwami. Ariko mbega ibyo birajana? Mbega ibyo oya oya, twebwe nk'abantu b'Imana imizero rishasha dutegerezwa kwibaza ikibazo, mbega turashaka by'ukuri kumenya inzira zayo, si kuzimenya gusa ariko no kuzigenderamwo. Mbega turiteguriye yuko twomenya uyu munsi ibyo akora by'ukuri cyangwa ibyo yasezeranije muri kino gihe nibyo ariko araheza neza ashaka kurangiza? Turabizi yuko si aba intarutsi zagiye mu bindi bihugu canke ababohowe sibo binjiye mu gihugu ca Kanani, abasohotse muri Egiputa, ariko ni Yosuwa gusa na Kalebu. Kandi aho urunganwe rushasha urwavukiye mu nzira, abo nibo binjiyeyo, binjira mu gihugu c'isezerano. Umwimenyerezo uhambaye uwo twongerana n'Imana ntaco umaze kiretse utatwegereje Imana, kugira ngo hanyuma tugendane by'ukuri nayo. Ibintu byose Imana ikora mu buzima bwacu bitwegereza yo nyene ubwayo, kandi biducisha bugufi birengereye, bikatugira utuntu dutonyi cyane munsi y'ikiganza cayo. Nimba umuntu yiyumviriye yuko umugisha w'Imana wamutumye aba umuntu yishima ku buryo bw'uko yiyumvisha yuko ubu ari ikintu kanaka, yuko afise uwo hubwo ntarahura n'Imana by'ukuri. Umuntu ahuye n'umwami arasemerera, azosemera nk'uko Petero yavuze ngo simbereye yuko uza munsi y'igisenge canje, Mateyo 8:8. Yesaya nawe yarasemereye aravuga ngo ndi umuntu w'iminyaminwa yuzuye, mba hagati y'abantu bafise iminwa yanduye. Yesaya 6:5. Imana itugirira ubuntu, itugirira ikigongwe, ntitube gusa twarasohotse, ntitube gusa twarajanywe hanze ngo dusohoke. Nafashe utuntu dukenya hano. Ibya mbere ni uko Imana yoduha twebwe abacunguwe iby'ukuri byo gucungurwa neza nk'uko byasohoje i Golgota. Abacunguwe bagashobora kuronka ugucungurwa kwabo k'ukuri hamwe n'ibiguherekeza byose ibyabaye i Golgota, gushika no ku buzima bw'Imana ubwayo biciye kuri we muri twebwe.
hanyuma ababohowe bakaba mu kubohoka kwabo nyabwo. Abisirayeli bari barabohowe ibiboreka inyuma, ariko imbere bari baboshe. Inyuma bari barabohowe, ariko imbere ntibari barabohowe. Imana iduhe tube nk'abacunguwe nayo, iduhe ukubohoka imbere mu mitima n'ibintu byose bidufata kugira ngo tuyikorere mu buryo bwuzuye. Imana itanga agakiza kuri abo bakijijwe, itanga ukira indwara kuri abo bamaze gukira. Byose byabaye byose bibera i Golgota, byamaze guhera. Umwami yari yivuze arasemerera ngo byose birarangiye canke birasohoje. Ntiyavuze ngo ibyo bizosohoza canke ngo bizorangira. Oya, yarasemereye aravuga ngo birarangiye, byose birarangiye canke birasohoje. Igihuzu cyo mu rusengero kiratabuka, ibitandara biramenagurika, birasatagurika. Byari bisohoje, byari bimaze gukoreka. Imana n'abantu bari bahejeje gusubira kwiyunga. Imana itange ubwo gucungurwa ku bacunguwe, ukubohoka ku babohowe, gukira indwara ku bakize. Imana isohoze muri twebwe icyo twamaze kuronka mu bisanzwe, ikigira ikintu kizima, ikigaragaze kibe ari ikintu kibonekana, bimere nk'uko nyene. Ntibibe gusa ari ibintu byanditswe, ntiduhazwe gusa no kubiririmba gusa ngo tubishane abantu, tubihe abantu bice mu butumwa, ariko ibyanditswe byera bishobore gucika kuri buri muntu wese ibintu by'ukuri yabayemwo. Ninde yipfuza muri ino minsi yuko by'ukuri dushobora kugira umwimenyerezo w'ibyo bintu byose hamwe n'Imana, hamwe n'ibintu byose ibyanditswe byera bivuga hamwe n'Imana muri kino kibanza, aho kenshi hakunzwe kuvugwa kandi azongera kutuvugisha mu jambo ryiwe no mu makoraniro. Kubw'ibyo birakwiye yuko ducika ubwacu hagati yacu, tukaba ubugingo bumwe n'umwemu imwe, tugahuza umutima n'inama, tukungwa neza nk'inyubako imwe y'Imana. Murabizi, murabyumva, murabisoma. Mu buryo bwa politike bose bavuga inzu ihambaye y'i Burayi muri Tarusi. Yasomye ijambo yo muhanuzi Yesaya. Mbega iyo nzu ngo mushaka kunyubakira ni iyi? Isi, ijuru ni intebe yanje, isi ni ndava y'ibirenge byanje. Yesaya 31:1 ngo mbega mushaka kunyubakira iyihe nzu? Si inzu y'i Burayi, y'inyaburayi, ariko ni inzu y'Imana, ni ishengero ry'Imana, inzu y'Imana. Iyo twiyumvira hanyuma kuri Yohana 14, umwami wacu akavuga ngo hari amazu menshi muhira kwa data, ngo iyaba bitameze nk'uko nubaye ndababwiye. Yohana 14:2 nuko nyine bimeze. Ni amen. Hariho inzu nyinshi imuhira kwa data, ngo ndagiye kubategurira ikibanza. Nashaka gusoma muri Yesaya 56 ahavugwa iyo nzu y'isengesho. Yesaya 56 umurongo w'indwi wa kabiri, agace ka nyuma k'umurongo wa kabiri. Kuko ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamwo n'amahanga yose. Iyo twiyumviriye ku kuba yuko turaza tuvuye mu bihugu byinshi bitandukanye, mu ndimi nyinshi no mu ndimi zitandukanye, hano haranditswe ngo kuko inzu yanje, ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamwo n'amahanga yose. Agakiza k'Imana yacu ntikagenewe ihanga rimwe, ariko kagenewe amahanga yose n'indimi zose n'ibihugu, aho ihanga ry'Imana niho ryagenewe kugira ngo
rikizwe appelé à sortir pour être sauvé. rihamagwa ngo risohoke rize kugira ngo rikizwe ishingiro ry'umwami rihamagwa ngo rikizwe si idini canke igihugu kanaka n'umubiri muzima ngo inzu yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamo. Turashobora kuririmba tukanaririmba tukavuga ubutumwa mu nzu yo gusengeramo, turashobora kuvugirizamo ibicurarangisho, ariko ikintu nyamukuru mu nzu y'Imana ni uko tuhahurira mu wese giti ciwe mu isengesho n'umwami, tugashobora kumureka akatuvugisha mu ijambo ryiwe, hanyuma tukamuvugisha natwe mu isengesho. Inzu yanje izokwitwa ego, izokwitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose, ni mu mahanga yose, ni mu ndimi zose, ni mu bihugu byose, niho Imana ikoraniriza abantu bayo. Muri Matayo 21 umwami yategerejwe gukubura, iko niko bivugwa hano, yategereza gukubura hano muri Matayo 21 umurongo wa 12. Jésus entra alors dans le temple de Dieu. Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose, ahenura amameza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragura kw'inuma. Arababwira ati, handitswe ngo ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengeramo, ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Yeremiya 7:11. Ishengero ry'Imana nzima ritegerezwa kuba aho Imana yigaragariza, kwigaragaza kw'Imana ishoboye byose hano ku isi. Kandi twakunze kubivuga, Imana nk'umuremyi yagaragaje ubushobozi bwayo mu byaremwe byose, byose yabihamagaye ngo bibeho kubw'ijambo ryayo, ariko habaye kugaragara kumwe kw'Imana hano ku isi, ukwishura kw'Imana hano ku isi, kandi ibyo byabereye muri Yesu Kristo umwami wacu, niwe Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ubu rero hariho ishengero rimwe ry'Imana nzima, iryo umwami wacu avuga ngo nzokubaka ishengero ryanje kandi imiryango y'ikuzimu ntizoyishobora. Umwami nafise amashengero majana nk'uko abantu bavyumvira, afise rimwe, kandi iryo niryo ushobora kuzamwo mwayo majana menshi n'ibihumbi byinshi, ariko aho utegerezwa kuhavukira ntushobora kuhinjira ngo wifatanye, uravuka ukavuka mu bwami bw'Imana, ngo kiretse umuntu avutse ubwa kabiri, atari uko ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Yohana 3:3. Umwami yarakubuye, yo akubura mu nzu yiwe, aratembagaza. Ahandi naho aravuga mbere yuko ahandi aravuga yuko mbere yarakubise bamwe mu bariko baragurisha, ego yaratunganije mu nzu yiwe. Nta muvuga butumwe n'umwe afise uburenganzira bwo gutunganya, ni umwami nyene wenyine ubwiwe ntafise uburenganzira bwo gukosora. Umwami aravuga ubwiwe, ijambo rye ravuga ngo uwo umwami akunda aramuhana akamukosora. Abaheburayo 12:6. Si jewe canke wewe dukosora bamwe ku bandi, siko dukosorana, ariko uwo dukunda kandi akaduhana twese. Buri muhungu wese akunda kandi yakiriye nk'uwiwe, umwami aramukosora, avuga ngo inzu yanje izoba inzu yo gusengerwamo, kandi ishengero ry'Imana nzima cyo gushika ishengero ry'amasengesho, ishengero mu kwizero ririndira Imana mu byo yasezeranije mu ijambo ryayo n'ibyo byavuzwe byose. Mbega iri shengero byarishigikiye igihe turabyika kahise k'ishengero, na cyane cyane igihe c'umwijima, byose byari bisa nk'aho mega byazimye.
itara ry'imana ntiryari ricaka nk'uko ryaka mu gihe cy'ubukristo cy'ubwa mbere, ariko mu nyuma imana yatanguje ubushasha, kandi turizera yuko iherezo rizoba risa n'intango. Ndabyizera, ndabyemezwa rwose, bitegerezwa kumera nk'uku, nta kundi kuntu byogenda. Yesu Kristo ni wa wundi ejo wahise, uyu munsi, kandi ni wa wundi no mu bihe byose bidashira. nk'uko yemeje ijambo ryiwe ku ntango, niko bizomera no ku iherezo. kandi nimba atakintu kimwe kimbeshe, mbere azoduha birengeye imigabane ibiri. turakeneye kwambara ubushobozi buva mu ijuru nk'uko byanditswe ngo nimurindire Yerusalemu kugira ngo mwambare ubushobozi bwo mu ijuru. aho rero muzoba ibyabona byanje. Luka 24:48-49. muzoba ibyabona atari imbere, ariko inyuma mumaze kuronka ububasha. si icyabona kivuga gusa, ariko aho abari imana ishingira intahe, icyo ishinga ntahe icyabona kiko kiravuga mu kwemeza iryo jambo. hacasoza ibyanditswe muri Baheburayo 2 yuko ngo imana yemeza ijambo ryayo n'ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye. bakundwa, nimba dushaka kuba ishengero ry'ubutumwa bwiza bwuzuye, aho rero ubushobozi bw'imana bushobore kugaragaza mu buryo bwuzuye ahantu aho ubutumwa bwiza bw'ubwiza bwa Yesu Kristo buba buriko buratangarizwa. dutegerezwa rimwe kureka ukwizera kugatemba, ntitugume turi abantu batinya. ibyo ntibikabe. ntitukashavuze umwami wacu kubera kutizera kwacu, ariko reka tumwizere. murabizi, nubwo uriya atamwizera aba umugize umubeshi. nimba yaravuze ikintu mu ijambo ryiwe nk'akarorero, mwebwe abo mu isi niba muha impano nziza abana banyu, mbega so wanyu wo mu ijuru ntazorushiriza kuzobaha mwemu. Luka 11:13 na Matayo 7. imana iha abantu bose baza kuri we kandi bakazana ikivuzo. hariho umwami yariko aratunganya ari hanze, ariko uyu munsi ashaka gutunganya imbere mu mitima. ashaka gushikira mu mitima yacu akayitunganya, nk'uko ijambo ry'ibyanditswe rivuga yuko ngo uwutunganye nabandanye yitunganye, hanyuma uwera nabandanye yiyeza. ibyesho Yohana 22:11. kuko igihe cyo tubayemwo ni kigufi. nuko bimeze nk'uko n'igihe kimeze nk'uko kitigeze kubaho kera. igice kimwe cya Yeremiya kirimo ijambo rishobora kudutwara muko gutunganya rwose, rikatwereka ibyo ari byo by'ukuri. Yeremiya igice c'indwi umurongo wa mbere. Yeremiya 7:1. ijambo rivuye kuhoraho riza kuri Yeremiya ritihagarara mu kirimba kiyora ku ngoro y'uhoraho, watangarize iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'uhoraho mwebwe mwese b'i Buyuda, abaca muri ibi birimba ngo musenge. Imana yavuga ngo inzu yanjye izokwitwa gusengerwamo, ariko abaza gusenga bategereza kubanza kumviriza ijambo ry'umwami. ntibasenge baca ku ruhande rw'Imana, nibubanze bumvirize Imana ibavugisha, hanyuma ukugomba kwayo baguhishurirwe, hanyuma bafite ijambo bashire ku mutima, hanyuma basenge bifatiye ku ijambo bagiye kumviriza. mbega ni bangahe bigisha bagasenga baca ku ruhande rw'Imana? tugabe ndabasabye kugira ngo umwami wenyine ubwiwe ashobore kutuvugisha biciye ku ijambo ry'Imana. reka tubigabire, tubibere maso, hanyuma dusenge twebwe abinjira mu ibi birimba, amasengesho yacu ashikire intebe yayo, hanyuma ahezagire mu buryo bubonekana
kandi bubonekwa tubibemwo. Umurongo wa gatatu Ainsi a parlé l'Éternel des armées, le Dieu ukuri kuraho Uhoraho nyen'ingabo avuze votre conduite. Et ngo ukuri kuraho nyen'ingabo agize niwe Mana y'Abisirayeli ati nimutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu nanje nzobabesha ne aha placez hantu. pas votre confiance dans des paroles trompeuses pour dire ntimwizigire amajambo y'ibinyoma avuga ngo nguru urusengero rw'uhoraho, nguru urusengero rw'uhoraho, ngo nguru urusengero rw'uhoraho, ngo ni hano. Barashobora kubivuga, Vous me le dire 3 fois. bashobora kubivuga inshuro zitatu Il y en a 2 fois comme c'est écrit. cyangwa inshuro zibiri nk'uko byanditswe hano Le Seigneur, c'est l'Église. Le ngo Seigneur, ni ijoro ry'umwami, ni ijoro ry'umwami, ni ijoro ry'umwami. Oh, ni byiza. mais ensuite le Seigneur dit ariko hanyuma umwami akaca avuga ngo son temple, si nous le sommes, nimba ari urusengero rwiwe, nimba turi urusengero rwiwe, nimba turi urusengero rwiwe, nimba turi inzu yiwe, arafite uburenganzira bwo kubura gutunganya hariya aho nyene. kandi nitwo twibwisha gusa ngo ni ishengero ry'umwami, ni ishengero ry'umwami, ngo vise bigenda neza. car ce n'est que si vous ku murongo wa 5 haravuga ngo sérieusement erega ngo nimwatunganya ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu, vous faites vraiment prévaloir le droit nimwaca imanza ziri hagati y'umuntu na mugenzi we, de l'autre, si vous n'opprimez pas l'étranger, nimudahahaza ingenzi canke imfuvyi canke umupfakazi, ne répandez pas en ce lieu le sang innocent. ntimubvishe amaraso y'utacumuye ahantu, D'autres dieux, ntimugendanire izindi mana bikababera icago. à cette condition, nuko vous nanje pourrez habiter en ce lieu. nzobabesha aha hantu mu gihugu nahaye ba sogokuruza À vos pères, uhereye ubwa mbere ugashitsa ibihe bidashira. Dieu pose certaines conditions que nous ne pouvons Imana hariyo ibintu ishinga byo kugenderwako tudashobora kwikawusha. qu'il a racheté, Nta c'est bantu vrai, et kwirengagiza, abantu il veut bacunguwe un peuple qui lui appartienne. bakabohoka, ishaka abantu bayo, abantu bayo, abantu bayo bayizera, abantu bafise imitima ibohanye nayo, nubwo rimwe na rimwe babanyiriye hano n'ibirenge byabo bakanyira hano na hariya, ariko imitima yabo ikaba ibohanye n'umwami. Israël s'était égaré avec abantu b'Abisirayeli bazimiriye imitima yabo, bakagendagendesha amaguru yabo, ariko ntibagendesha imitima yabo, bari mu nzira mu birenge byabo ariko atari mu mitima yabo. renouvelle nos cœurs. Imana igira imitima yacu misha kugira ngo ntituyikurikire gusa mu buryo bw'inyuma gusa, ariko be mu mitima yacu ibyo ibiduhe nk'uko bisezeranije, umutima mushasha, imwe mushasha, kandi ubuzima bushasha, intege zishasha, ibyizigiro bishasha, umunezero mushasha, umwimenyerezo mushasha hamwe n'Imana, guhera kwa n'amakoraniro ya mbere. Que nous nous mettions à l'épreuve. Twishire imbere y'ikizamini, hanyuma tugire umwimenyerezo n'Imana, twigenzura ubwacu, hanyuma tugire ugura n'Imana. Hanyuma ku 80 hano haranditse ngo mbega ko mwizigira amajambo y'ibinyoma adafise ikimazi. Mbega birashoboka ko mwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza abayari imibavu, mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya ngo ataco zibamarira, maze mukaza mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanje, ngo ahambarizwa izina ryanje, mukavuga ngo turakijijwe. Iyi ni ijambo ry'Imana. Mbega twabitahuye? Imana irareka abandi bantu bakagenda inzira bashaka, bakora ibyo bashaka, ariko abo si ihanga ryiwe, si ihanga ryiwe. Ihanga ry'Imana ritegerezwa gukurikira inzira y'Imana, bategerezwa kugendera ku nzira y'Imana, ku nzira y'Imana, kugira ngo bashobore gushikira ku ntego yabo. Imana ntigeze abaza abandi bantu, ariko yabaza abantu bayo, nibo abaza. Ipfuhira ihanga ryayo kubw'urukundo irikunda, yuzuye ishaka kubw'ihanga ryayo. Rero nimba twiyumvira ubu, twiyumvira ku isezerano rishasha, ko byabaye ku musaraba i Golgota, turasemera hamwe na Petero tukavuga ngo si kw'izahabu canke ifeza, ariko ni kubwo amaraso y'igiciro y'umagazi yera niho twacunguriwe. Umwami
apfuhira ishengero ryiwe, arafise ishaka, ashaka kuryubaka, ashaka kubaka ishengero ryiwe, hanyuma ahabe ahuduze ubwiza bwiwe, ashaka kuhaba kugira ngo Imana ishobore kubonekana, yumvikana, bahure nayo bayibone hano ku isi. Kubw'ibyo rero irakeneye ishengero. Il est dit ici haravugwa hano que des hommes viennent encore devant la face de Dieu. ngo abantu baraza imbere C'est y'Imana la maison qui porte son nom. mu nzu yitirirwa izina ryayo, Ils disent ensuite nous sommes sauvés. hanyuma bakavuga ngo turakijijwe. La réprimande. Sauvés. aho rero hatanguye hanyuma ngo murakijijwe, hanyuma mukabona gukora ibyo bizira byose. Remarquez-vous de quoi il s'agit? Mbega murabona ibyo ari byo? Il vient de lire la fin du verset 10. Vous voyez Aje de quoi gusoma il s'agit? agace Ceux qui k'umurongo sont sauvés. La libération pour ceux qui sont agace k'umurongo w'icumi, agakiza ku bakijijwe, ukirigora ku bakiza indwara, ugucungwa ku bacunguwe, kugira ngo dushobore kugirwa abantu bazaza, ku bantu bashasha. Ntibe ari ibintu gusa byo kuvuga, ariko biba ari ibintu twabayemo mu bwira bw'imitima yacu, kuko byanditswe hano mu gice cya kane cy'Abanyefeso igice cya kane Il est écrit à partir haranditse dore ku murongo 22. wa 22, Selon votre ancienne manière de vivre, vous kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera vers la mort par suite abozwa no kwifuza ku ruhendo, pour que en revanche vous soyez mugahinduka renouvelés dans votre basha mu mwemu y'ubwenge bwanyu nk'uko bikwiye, afin de revêtir l'homme nouveau, mukambara wa muntu musha de Dieu, yaremwe mu ishusho y'Imana, dans la vraie justice. mu kugoroka nyako no mu kwera k'ukuri. Dans la vraie justice et la vraie pureté. De mu même kugoroka no kwera by'ukuri, nk'uko ngaha ku isi tuza d'Adam, après la tuvuye kuri Adamu, tuvuye kuri Adamu wa mbere, uko niko mu buryo bw'imwemo dutegerezwa kuza tuvuye kuri Adamu wa kabiri tukaza kuri Kristo. Bisigurwa ngo tugahindurwa, tugashirwa mu ishusho y'Imana, tukaba by'ukuri dukozwe, twaravutse ubwa kabiri, twagizwe abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo dushobore gukorera umwami, hanyuma tube ngaha turi ku ruhande rwiwe. Hano haravugwa dans Jérémie 7 verset 11. muri Yeremiya Cette maison qui porte indwi mon umurongo wa 11, est-elle devenue à vos yeux une caverne de voleurs? none ingoro yitirirwa izina ryanje mbega ihindutse nk'isenga ry'abambuzi mu maso yanyu? Telle. Erega jewe ni jewe ubwanje nabyiboneye, ni jewe uhoraho mbivuze. Moi aussi je la regarde comme telle. ngo nanje ngo nayibonye nk'uko niko uhoraho abivuze. Que l'esprit de Dieu est zélé pour Turizera yuko et autour de l'église. akikije ishengero ryiwe, akikije ishengero ryiwe. Il nous veut Imana ni Imana yera, idushaka twuzuye, à son entière disposition. tukaba turi ku ruhande rwe byuzuye. ashaka gusohoza igikorwa ciwe muri twebwe kandi biciye kuri twebwe, kugira ngo iduhezagire kandi idushireho, kugira ngo itugire umugisha ku bw'abandi, tubere umugisha abandi. Niba amajambo nk'aya asomwe, si kugira ngo adukubite, ariko ni kugira ngo atwereke inzira dukwiye kujana, kugira ngo tuve ahantu hatarengana, turengana ahantu hatarengana. Umwami wacu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ahantu jewe nawe tudashobora kubona inzira. Rero Imana irashobora guca inzira biciye mu bugaragwa, igaca inzira biciye mu mazi, biciye mu bugaragwa. Imana ikora inzira ku gihanga ryayo, icinjira inzira ihanga ryayo, kandi yaravuze ngo niwaca mu mazi azokumerera nabi. Mbega ni kangahe twisanga mu buzima aho tutakibona inzira, aho tutakibona inzira, hanyuma tukaraba inyuma tukavuga ati umwami iminsi yose yabaye umwizigirwa, kandi iminsi yose yamye abona inzira ajana natwe. Mbega ni kangahe twakunze kuba turi ahantu ata byizigiro, tuburaniwe. Umwami yaradufashije muri byose, kandi azobikora gushika aho tuzova mu kwizera dushikire ukubona. Ni iminsi iyo Imana yaturemeye kugira ngo ituvugishe, ni iminsi
iyo dushobora mwese giti ciwe guhura n'Imana ego mu minsi iyo tuzohuramwo n'Imana kandi nshaka kubabwira impamvu ntitwakurikiye imigani yaremwe na kimwe k'abantu twakurikiye ijambo ry'ukuri ry'Imana kandi iryo jambo ntiryadutwaye ku nzira itabonekana ihindukije iryo jambo ryatugarukanye ku Mana kandi twarabimenye kandi twaramenywe nawe turabizi yuko uwatanze isezerano azorisohoza. nashaka gusoma irindi jambo riva muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 kugira ngo shimike iki cyiyumviro cyo kuvuga ku nzu y'Imana, ingoro y'Imana, ni kuvuga ngo ni ishengero. Timoteyo wa mbere 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Wandikiye ibyo nizigiye ko nzoza iwawe vuba, ariko ninaba ngitevye ni ukugira ngo uzumenye uko bikwiye kugenzwa mu ngoro y'Imana, niyo shengero ry'Imana nzima. Byongeye ni inkingi n'igishimikizo cy'ukuri, ni inkingi ishigikiye ukuri. Inzu y'Imana, ishengero ry'Imana, isi ijuru n'intebe yanje, inzu ijuru n'intebe yanje, isi ni aho indava z'ibirenge byanje. Mbega muzunyubakira iyi nzu? Ntidukeneye kuyikira inzu, iyo nyine ubwayo yarayiyubakiye. Natwe turamabuye mazima, turi inyubako, ni muri iyo nyubako y'Imana. We niwe buye ry'imfuruka, natwe twubatswe kuri we kugira ngo tube ahe inzu yera y'Imana mu mwemu, kugira ngo duhe ibimazi umwami by'ukuri bimuhimbara. Niyo mashimwe y'iminwe yacu ihimbaza izina ryiwe. Uko niko kandi amwe n'ibyo tuzira hano muri kino kibanza muno mwanya kugira ngo twubakwe. Dusomye mu Banyefeso 4, Abanyefeso 4:11 haravuga yuko Imana yashize ubukozi mu ishengero kugira ngo habe ukubakwa, atari kugira ngo basambagure, ariko kugira ngo habe ukubakwa. Mu Heburayo intumwa yarashimitse ngo irindi rimwe Kristo umwami wacu mwizigirwa n'umwizigirwa ngo mu nzu yiwe. Hanyuma arashimika aravuga ngo natwe turi inzu yiwe. Ni mubimenye neza, ndabasabye mu buryo bwumvikana. Mu buryo bwa politike bavuga inzu y'inyaburayi. Tumenye yuko ibintu bya politike bigenda bitera imbere n'ibintu by'imwemo bigenda bibangabanganywe. Mu nzu y'Imana canke mu bwami bw'Imana ntibijanye no kuba yoba ari inzu y'inyaburayi, ni ishengero ry'Imana nzima. Mu nzu y'Imana iriko irasambuka, itegerezwa gusubira kubakwa kugira ngo umwami ashobore kubona ibyayo, abone ibyo yemerewe mu ishengero, nk'uko abanyapolitike nabo barafise ibyo bakora kugira ngo imipaka yose iveho, imiryango yuguruke. Uko rero n'ibindi natwe turashaka nk'uko nk'abantu b'Imana kumenya yuko si igihe aho umuntu wese akora gato mu nzu yiwe akubaka akana kariya. Ndavuga mu buryo bw'imwemo, ni igihe aho umuntu wese ategerezwa guhagarika ibyo ariko arakora kugira ngo Imana ishobore gukora ibyo yahitiyemo kwikorera. Ntibijyanye no kuba umuntu yubaka inzu yiwe ntonyi hano na hariya, igihe niyumvira ku bintu bakorakora, bakora utuntu, umuntu wese akibakira utuntu twiwe muri buri gisagara. Sifise umwanya wo kubyitwararika ibyo, kandi sishaka ko n'abandi bata umwanya babikora ibyo, ariko niko bimeze. Umuntu wese aba ariko arakora akantu kiwe, akubaka uko ashaka.
ibyo tubihagarike, duhagarike ibyo, duhe amahirwe umwami kugira ngo yubake ishengero ryiwe nk'uko yabisezeranije kandi nk'uko yabihisemo. yaravuze ngo nzo kubaka, mbega riri hehe? Imana itugire ubuntu kugira ngo dusohoze muri ino minsi dukore ikintu kitigeze kuba bwa mbere. Ishengero rikaba inzu yo gusengeramo, aho dushobora gusenga Imana irigaragaza ikerekana, na cyane cyane ahantu dusenga hanyuma tukizera. Isengesho riba ryiteze ko Imana ikora ibyo tuba turiko turakora, rititega ikiboneza gukora abasengera ubusa. Umuntu asenga ategerezwa kuba yiteze ko ibyo gasaba biza gusohoza. Arashobora kuba yoba arashimira Imana yuko ibyo biza gushika kandi ibyo arabihabwa, ariko byo muri Bibiliya yo ni gahunda y'Imana. Abaheburayo igice 3 kuko twabivuze uheruka, Abaheburayo 3 igice 3:6, ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe. Amen. Urugo rwayo ni twebwe, namba tubangirije ubushizi bw'amanga no kwirata ibyizigiro byacu rwose gushitsa ku iherezo. Ishengero ry'Imana, inzu y'Imana, ni inkingi ishigikiye ukuri. Aho gusa niho ukuri gufise ikibanza, nta kosa na rimwe ririyo, ni ukuri kw'Imana gusa. Uko niko intumwa ibivuga hano, avuga ngo intumwa Yesu ni umwizigirwa mu nzu yiwe yose, kandi iyo nzu yiwe ni twebwe. Yaba amasengesho yoshoboye kuduga ku mwami Imana agaherekezwa no kwizera, umwami akaza kudusanganira, akadufasha, akaduhezagira mu buryo bushasha. Ego ntiduhaze gusa no kuririmba gusa ngo nsengera umwimenyerezo mushasha, ariko tukaba turi hano kwitega yuko Imana iza kutwishurira mu buryo bushasha, yuko atatuvugisha gusa mu ijambo ryayo gusa, ariko arakubura mu gutangaza k'ubutumwa bwiwe, arakubura agatunganya, yerekana ibintu bidatunganye imbere yiwe, agatunganya. Kera yabikoze hanze, ariko uyu munsi arabikora imbere mu mitima, aratunganya mu mitima yacu, hanyuma mu buzima bwacu gushika aho yiyumva ameze neza, hanyuma agashobora mu buryo bwuzuye kuza akaba muri twebwe, akagira ukuhaba, akahaguma. Mbega twasomye muri Yesaya 36, mbega uhoraho abahehe? Abana muri abo baciye bugufi kandi afite umutima umenetse, hamwe nabo nibo abana nabo, abo nibo abamwe. Uko niko twasomye mu muhanuzi Yesaya 36. Ubura arasoma Yesaya 36 umurongo wa mbere. Quelle maison me bâtirez-vous? Ukuri kuri aho agize ati ijuru niryo ntebe yanje y'ubwami, isi nayo ni ndava y'ibirenge byanje. Muzonyubakira inzuki kandi n'ahantu kihombera uburuhukiro. Kuko ibyo byose intoke zanje arizo zabiremye bikabaho byose. Nikoraho agize. Ariko umuntu w'imahazwa afise umutima umenetse, agahindishwa agacitsi n'ijambo ryanje, uwo niwe nzoza kwijisho. Birakwiye gusa yuko duca bugufi turi imbere y'umwami, tukemera ijambo ryiwe ko ari ry'ukuri,
kandi ko ari ibwirizwa ritwemeza kugira ngo twihuze naryo turishyire mu ngiro, atari kwinjira gusa mu nzu y'Imana tuzana n'ibirenge byacu hanyuma tukajyana inzira zacu bwite, inzira zacu n'ibyiyumviro byacu bwite, ariko dushikane imitima yacu byuzuye umwami kugira ngo tugendane nawe, tumwibuke ku iyo nzira ego cyane, twibuke n'ijambo ryiwe mu nzira zacu, kandi azabidufashamo. Nimba tumaramaje mu mutima turi banyakuri, azokora ibyo yasezeranije, azotanga ukubohoka muri abo bo kubohoka, agakiza kuri abo bakijijwe, gukira indwara kuri abo bakize. Bakundwa, igihe tubonye yuko twamaze gukizwa, ni kuvuga twakirijwe i Golgota, igihe umwami wacu yariha ikiguzi cy'agakiza kacu, ntacyo bivuze umwanya ubyemereyemwo, ntacyo bivuze aho ubigiriyemwo umwimenyerezo w'agakiza kawe. Twese twakijijwe ku giti cy'ikaruvari Golgota igihe Yesu Kristo yadupfira. Ubu rero ni iby'umwe wo kwemera agakiza, hanyuma akishyuza agakiza kiwe. Nako bimeze ku gukira indwara. Ninde by'ukuri yokira? Ninde yokira? Si uwizera yuko umwami azomukiza umunsi umwe canke uyundi. Oya, uwuzokira by'ukuri ni ujya yizera yuko yaramaze gukira. Mbega ibyo murabyizera? Yesaya 53 ngo muri kahise ngo yakomerekejwe, yarakubititse muri kahise, igihano cyari kuri we ntikizoba kuri we, ariko cyabaye kuri we, cyari kuri we kugira ngo tugire amahoro, kandi bicaye ku mishagu yiwe niho twakiriye. Ntituzokira ariko twaramaze muri kahise. Yesaya abivuga mu iyo mero, akabivuga muri kahise imyaka 800 mbere ko Golgota iza. Mbega uyu munsi twavuga ngo iki? Twarakijijwe, twaracunguwe, twarabohotse, twarakize indwara. Ibyo nibyo tugomba kubwira umwami uyu munsi mu kwizera. Nimba ibyo bintu ibyo twahawe bitarasohoza, reka tugirire icyizere umwami kugira ngo ibisohoze. Mwana masaha no wino minsi, kandi turiko turatangaza ijambo ryiwe ry'ubwiza. Yesu Kristo ni muzima, yarazutse, yaraduze mu ijuru, aragaruka mu buryo bushasha kandi ni muzima. Ategura ishengero ryiwe, ego araryubaka, arashaka kuribamo, akahagaragarira kandi akagaragaza ubwiza bwiwe. Inzu yiwe itegerezwa kuba inzu yo gusengeramwo. Imana iduhe ubuntu bwo gusenga kugira ngo natwe nk'uko intumwa zikabwira shebuja wazo, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigisha abigishwa biwe gusenga. Ntibavuze ngo twigishe kukwigisha, ariko ngo twigishe gusenga. Bashaka kumenya gusenga. Imana idufashe, itwigishe gusenga ku buryo bw'uko amasengesho yacu adoga akaja ku ntebe y'Imana, kandi akavugwa mu kugomba, kandi nk'uko ijambo ry'Imana riri, kugira ngo umwami ashobore gusohoza ibyo yasezeranije. Kristo ni umwizigirwa mu nzu yiwe, hanyuma natwe turi inzu yiwe. Ibyo nibyo twasomye mu Baheburayo 3, kandi inzu yiwe ni twebwe, kandi ni by'ukuri. Nimba turi inzu yiwe, tumwemerere atunganye, kuko birakwiye ibintu byose bisubize mu kibanza cyabyo. Hanyuma inzu yiwe ni twebwe, kandi ni umwizigirwa, azokora ibyo yasezeranije.
mbega murashobora mwese kubyitega ibyo? Mbega turi hano kugira ngo duhure n'Imana ku giti cyacu, aduhe ubuntu ku bw'ibyo, iduhe ubuntu, turindire, twitege tukavuga ati mwami sinzova muri kino kibanza kiretse mpuye nawe ku giti cyanjye. tubwe nka Yakobo ngo sindakureka kiretse umezagiye. ariko ibyo bitegereza kuba ari akamo kari mu mutima, ntibibe ari ibintu biba bivuye ku munwa gusa, bitegerezwa kuza bivuye mu mitima yacu yose. birakwiye yuko abantu bose bamenya yuko nimba batarabatizwa na Mwemu Yera bagashika koko n'ikimenyetso ntibazozamurwa, ntibikunda. uko niko aca haza ugutaka gukomeye, kandi bitegerezwa kuba nk'uko bikaba mbere yuko ikindi cyanditswe gishika ngo duhe ku matara yanyu. hakwiye kuba hariho abantu babanje kuronka amavuta ya Mwemu. nimwumvire ibyoba, tumenye yuko atanumwe by'ukuri yozamurwa kiretse wa Mwemu nyene w'Imana, umwe yaza kuri Yesu Kristo akamuzura mu bapfuye. bwa bushobozi nyene bukaba muri twebwe kugira ngo bugire imitima yacu, imibiri yacu ipfe yigire mizima. bitamize nk'uko tuzoguma ngaha. ninde ashaka kuzamurwa? ni bose. mbese ko bimeze ni bose, ariko tuguma twicaye ata ubushobozi bwo guhinduka, tuzoguma ngaha nubwo twari dufite icyifuzo cyo kuzamurwa. icyo cyifuzo nicyo dufasha gusa. sinzi impamvu mvuze nk'uko, nikumbure kugira ngo akamo gutaka gashobore kumvikana, kugira ngo habe ikintu kinyiganyiga muri twebwe. turashimira cyane Mwami, mbese ko bimeze kubw'inyigisho zose, kubwo imigisho yose yaduhaye. ariko nibyo nibwiye, shaka kwigisha ku buryo bw'uko abantu abo nigishije baba bari kumwe n'Umwami hafi yiwe, kandi ibyo biba bishiramwo ubutumwa bwiza bwuzuye gusa. nimwihane, kandi umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kubwo kubabarirwa kwanyu, hanyuma muzoronka impano ya Mwemu Yera. iryo sezerano ni ryanyu, kandi ni ry'abana banyu, ni ry'abo bose abo Umwami wacu azohamagara. nimba yaraduhamagaye, isezerano rero ubwo ni ryacu. mbega murabona ibyo ari byo? turashaka kuba mu bintu mwese giti ciwe, atari kuba tubizi gusa, ariko turashaka kubibamwo. Imana yaduhaye iyi minsi kugira ngo dushobore kuyibamwo, tubibemwo, tube mu byo yasezeranije. uko rero tuzoshikira tuzozimya amatara mu nzu, hanyuma tureke kuganira n'abandi kugira tuganire n'Imana mu masaha ingene biba ari byiza. iyo tworenganye umwaka wa kera tugashika muri mushasha dufise imigisha mishasha y'Imana, kugira ngo twese dushobore kunezerwa mu Mwami, hanyuma tukagenda dukomejwe mbere tugaca n'inzira yacu mu nzira yacu mu munezero. abashaka kuzamurwa bategereza kuba bazi yuko bwa bushobozi nyene bumwe bw'Imana butegerezwa kuba muri twebwe, kugira ngo biciye kuri mwe, biciye ku bushobozi bw'Imana ni ihindukwe, imibiri ipfa ihinduke. ndavyifuza n'imitima yacu yose ku bwacu twese, kuko ndashaka yuko twese tuzoba duhari igihe Umwami azogaruka, igihe inzamba y'Imana izumvikana, ijwi ry'umumarayika mukuru rikumvikana, hanyuma Umwami azomanuka gushika mu bicu, hanyuma abapfuye muri Kristo bazozuka, bazobanza kuzuka, hanyuma natwe abazima bazoba bagihari tuzohindurwa. ubushobozi bwo guhindurwa
ntibuva inyuma, butegerezwa kuba buri muri twebwe, bwabaye muri twebwe kugira ngo buhindure ibiri imbere gushika kuri ibiri inyuma. nk'uko twabivuze, uguhindurwa ntibitangurira inyuma, ariko bitangurira mu mutima. imitima yacu, ubuzima bwacu butegerezwa guhinduka. Mana, tugire ikigongwe kandi duhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Ubake ishengero ryawe. dushaka kuba ishengero rya inzu yawe. utunganye byose bishyize muri gahunda, hanyuma wuzure inzu yawe uyuzuze ubwiza bwawe. ego ube mu nzu yawe. mbega niyo nzu muzonyubakira? ntidukeneye kuyubaka, we nyine ubwiwe yubakira inzu yewe, kandi inzu yiwe ni twebwe, ishengero ry'Imana nzima, iyo umwami w'amajuru waremye ibyaremwe byose, umucunguzi wacu. utwambike igitsibo mw'ino minsi, utwambike igitsibo cy'ubuntu n'imbabazi. amen, amen. turahaguruka hama dusenge. Ndatarusi, uraza gusenga ndagusabye. Mana wizigirwa, turagushimira twese hamwe, mwami, kuko twumvise ijambo ryawe turi hamwe. mwami, utange ubuntu kugira ngo imitima yacu ibe icishijwe bugufi. ibyaha byacu bikuzanirwe. uraturaba, ntidushobora kwinyegeza imbere yawe, kuko ufise amaso nk'ibirimi by'umuriro. urasoma ukabona mu isi yose. mwami, urabona mu mitima. Mana yizigirwa, turagusaba ngo uduhe imitima iciye bugufi, uduhe impwemu iciye bugufi, kuko ijambo ryawe ryabitubwiye. mwami, wowe ngo uhimbagwa n'imitima ijanjaguritse n'impwemu ziciye bugufi. mwami, twese turabikeneye. mwami, ntidushobora kuvuga yuko twamaze kubironka. mwami, hari icyo tukibura twese. udufashe twebwe twese, utugire akagongwe kubw'ubuntu. mwami, inyuma y'uko twumvise ijambo ryawe, mwami, uze hagati muri twebwe, uze mu mitima yacu, uze mu buzima bwacu. mwami, uduhindure. mwami, Mana yizigirwa, mwami, turagusaba bikomeye. mwami, utugire akagongwe kw'ino saha, mwami, kandi mu gihe cyose. mwami, ntidushaka kugenda nk'uko ijambo ryawe ryavuze, ntibisigaye ngo tukagendera mu nzira zacu bwite, hanyuma tukigira ko turi inzu yawe. ibintu bitegerezwa guhinduka. dufashe twebwe twese, niba turi inzu yawe, tuzogenda mu nzira zawe no mu byiyumviro byawe no mu ijambo ryawe. aho rero tuba dufashijwe uko nyine. mwami, turabisaba mu izina ryera. haleluya. ubwiza bwawe, umwagazi w'intama. haleluya. byose byarasohoje. yesu wanje yarambohoye. umunezero ahantu hose Yesu ari, haba hari ubwiza. haleluya. byaramaze gusohoza. Yesu wanje yarambohoye. haba ku isi, haba mu kiyaga, haba mu bibabaro canke mu munezero, aho Yesu ari haba hari ubwiza. haleluya.